Je nabasanga bahanura ibyo zo gukina kagufyinata akazarya abavyeyi arako basana mutahe mu badandaza nanje nobwa ngo abavyeyi nabone baje barabwira abana ngo baje baraba mutahe batawuhombesha bazoronke n'amahera yo gutunga umuryango. Mugire subscribe kuri Madudu Steve. Mugire subscribe kuri Madudu Pro TV. Mugire subscribe kuri Madudu Mugire subscribe kuri Madudu.tv. Reka tubaramutse tuvuga ati bwakeye cyangwa mwiriwe bivanye naho muherereye cyangwa n'amasaha muri ko murabira ko ino video no babwira yuko iki ari cya kiganiro twita ku gatumba iwacu uno munsi nkuko mubibona tukaba turi muri zone mungwa novuga ngo ndi agatumba kitwa Ntobwe aho twagendeye abana batoyi cyane bariko baradandaza batanguye umwuga wo kudandaza bakiri bato tugiye kuganira nabo muraza kumva byinshi cyane biva kuri bo aho tugiye kubaramutsa kugira ngo bidondore bavuge n'akazina kabo umwe hanyuma tutangure kuganira nabo. Reka duhere kuwo tubona yisumbuye gatoyi ari muri bo. Turabaramukije. Jeni sawa cyane genda komeye. Nitwa bande? Nitwa Everine. Nkaba nkorera hino karera ya mbere. Je ntanguye kudandaza mu ino minsi. Jeni sawa ndakomeye. Wewe witwa nde? Nitwa Gloria. Gloria. Uba usanzwe bangaha nyene? Hanyuma uri umunyeshure cyane? Je ndi umunyeshure nkaba natanguye ko. Wiga mu kangahe? Ngiye mu 8. Erega kumbura yacanye. Hanyuma nawe witwa nde? Nitwa Regis. Wiga mu kangahe nawe? Mu 4. Sawa. We ntitwakubajije ishure wiga mu kangahe? Je niga. Warahejeje? Oya. Wagarukiye mu kangahe? Na rimwe. Ni waciye no mu wa mbere? Oya. Mugurazi ntuzi gusoma no kwandika? Navyo nzi byose. None ucumenya guharura amafaranga gute utazi gusoma no kwandika? Hari hayo bazana nkabimenya. Nayo mbaza. Bakuzaniye nk'igihumbi ntushobora kubaza ko bakuzaniye ibihumbi 10? Oya, ndayabona nkavuga ati ayanye n'amahera igihumbi reka menya yo ndamugarura. Hanyuma we nawe watanguye kudandaza hacigiye kingana guturi kuradandaza? Je natanguye kudandaza muri iciri heze. Nasuye kudandaza natangwa kwa Mungu. Watanguye ubu uye mwiyindwe? Ama vacances itanguye? Uyumviriye gute kugira ngo nje kudandaza aho abandi bana uco usanga bariko barakina abandi bariko baguma baryamye wewe uyumviriye gute kudandaza? Je numviye kudandaza ko anokora mu kintu cy'akamaro. Mu mwaka uheze uravuze ko wadandaje uba wararose umwimbu ukwiye neza muko kudandaza? Ni ikihe kintu washoboye kwifashisha mu kudandaza wakoze mu mwaka uheze? Nakuyemwo ntuze impuzu n'ibirato. Hanyuma nawe woba ikintu catumye udaheba kukina hamwe n'abandi bana ukaza kudandaza byo byagenze gute? Kubera cyari gutuma ndandaje nkuramwo mama nkubu yabuze nk'amahera gaca ntuma nk'isabuni gaca nkura muri ya nyungu. Hanyuma ibikoresho byo kwishura niwe byigurira? Oya gusikaramu ndayigurira. Bishika ko ushobora gusanga wararose nk'amafaranga yo kugura amakaye? We bubaye ubwa mbere udandaza cyangwa aho udandaza? Nahora ndandaza. Nk'umwaka uheze wa wararose amafaranga ushobora gukuramwo ayo kugura amakaye? Ari muhira.
ari muhira amakaye wayaguze kare nayo mu mwaka uheze cyangwa nayo ubu nayo mu mwaka uheze natenda mwigisha carayambikira ati ama umwaka uheze urumva ubu uri kuhiga yandi mafaranga yo kongereza kugira ugure kumbure ayo kongereza mu uyu mwaka dutangure mu kucenda ufise amakaye akwiye ubona harimwo akanyungu gakwiye mu imisigati usanzwe udandaza ndabona biraza nini buke cyane gusa ndabona inyungu nzoyikuramo kubera iki wahisemo kudandaza imisigati nabonye yuko ntoguma muhira jenyene mbona abandi bariko baradandaza imisigati ncenda babaza iyo bayirangura ncenda ja kurangura naje ngaho ushobora kubukoresha inyungu y'amafaranga umutahe w'amafaranga angana gute ni 5 nkoresha ukoresha 5 nko ku munsi urashobora kuyidandaza yose gahera oya ntihera ntituraronka abakiriya ntituronka abakiriya benshi hazaraza bake kwa Mungu niho turonka abakiriya ubu nta bakiriya turonka kwa Mungu babaje bavahe baba bapfuye gusenga mu gitondo niho bahabari nka wewe ubona ubandanije ukora uno mwuga wo kudandaza imisigati urabona yuko nko mu minsi mikeya iri imbere hari ikintu uzoshobora kuronka Jenda kibona nzokironka nzoronka inyungu ikwiye hema ndondere ibyo nifasha nyene Hobo wipfuza yuko ni wunguka ikintu uwoca udandaza gikurira imisigati cyo bari nk'igiki Ntace ndategura gusa ndi mu kudandaza n'amavoka nyine n'imboga nzodandaza mwino misi nyene ikintu wiyumvira yuko hejeje ishuri uzoca ukora cyo bari iki Noca ndangura imboga cyangwa amakara kumbure uyu munyeshure aracari mutatanguye kudandaza akiri mutoyi cyane we ntiwibaza yuko uhejeje amashuri bizoshi kugaca usanga wagiye mu byo kudandaza ikintu ubona uzoca udandaza cyo bari nk'igiki Ncandana nivyo mu botike ibyo mu botike nawe Daniel ndandaza ubufu kubera iki mutiyumvira yuko muhejeje muzoca muza kudepoza mugahika akazi mugakora nka ugeze mu 8 Zovyumvira ni ukebuke muga uburacari muri vision yo kuzoheza ishuri ugaca udandaza nk'ubu haje nk'umuntu akakubwira guha umutahe ukwiye kugira ngo ushobore kudandaza ikintu woca utera udandaza ubunyene cyo bari nk'igiki gisumvye no misigati Candandaza amakara amakara atwara umutahe ungana gute Ataha umutahe mu bicu 25 umufuko w'amakara utwara 25 urumva wewe wosaba nk'umuntu kumbure wabonye kiganiye uwo mwisabira 25000 gusa oya nese wo mutavuze woshobora gukoresha nawe no gukoresha mugabo musaba 25000 vyovana we nawe nk'umuntu aje akavuga ati ndagufashe ndaguha umutahe ushobore kudandaza ikintu ubona woca utera udandaza ubunyene cyo bari iki nadandaza botike niyo mbona umengo irunguka gusumvye bendi akubwiye ati ndaguhe amafaranga we kugira udandaze ku bwawe woca wumva wo musaba nkanga ibihumbi 200 umutahe wawe wa botike wabugizwe n'ibihumbi 200 ndaza ndongereza mugawe ku bwawe wumva wo musaba 200,000 nawe wumva gute umuntu aje kuvuga ati ndaguha agataha ubandanye udandaza we ku bwawe wumva wo musaba nkanga no musaba 100 hanyuma ugaca urangura ibiki woshobora gukoresha ubufu wowe wotanguza ubufu bw'ibihumbi cyane kubera iki uhisemo kuvuga ubufu kubera ubufu bwunguka cyane kurusha ibotike kuvuga mu ibotike bari ubufu none wumva utoshobora gucushira mu ibotike ugashiramo n'ibindi gusa ubufu burunguka cyane reka ro tubashimire ku kanya muduhaye ko kuganira namwe reka dusabe akajambo kamwe mugenda mutekereye
abana cankwe abana baguma bakina ntibiyumvire no kudandaza, ntibiyumvire n'akandi kuko bose abana umutahe w'ibihumbi 2 ngo bakore nk'akantu. Urabona mwe mudandaza imisigati, hariho abandi usanga badandaza ibiyoba, abandi ugasanga badandaza amagi. Akajambo kamwe mwosigira abo bana kumubakebura kugira ngo bashobore nabo kuja imbere barondera akazi bakore. Je nabasanga abahanura ibyo zo gukina akagufyinata akazarya abavyeyi arako basana umutahe mu badandaza, hanyuma bagakora bakabafasha bakabasahiriza kumbure mu bintu bijanye n'ibikoresho by'ishuri. Urakoze, reka tugushimire. Musaba murakoze. We nawe akajambo batekerera. Nanje nobwa ngo abavyeyi nabone baze barabwira abana ngo baze baraba mutahe batawuhombesha, baze barababwira abavyeyi babo babaha umutahe cankwe abavyeyi bahe kumbure abana babo imitahe bakora, babigishe gukora hakiri kare bakiri bato, ntibazohave babibinebwe. bazoronke n'amahera yo gutunga umuryango. Hanyuma nawe akajambo botekerera abantu usanga baguma muhira nta kazi bafise, natara abanyeshure mu gasanga baguma bicaye muhira barindiriye ko abavyeyi babazanira, wewe ubahanurike. Basaba yuko bokura botekere ubwenge bwo kuyungunganya, bakora akazi gatonya gusa baze barunguka bagere ku kazi kabo kanini. Reka tugushimire mwebwe mwakumbure mwafashe kano kanya ko kuduha nk'abana ngo tuganire. Nagomba ndabasabe ino TV yabagendeye bayita Madudu Pro TV, ikorera ku rubuga rwa YouTube, wanditse Madudu Pro TV ucubibona na kino kiganiro cyanyu muzoca mugisangayo. Rero reka tugusabe ugende ubwiye abantu ati mugire subscribe kuri Madudu Pro TV. Mugire subscribe. Vuga nta na kimwe. Mugire subscribe kuri Madudu Pro TV. Mugire subscribe. Urakoze, reka tugushimire. Reka nawe uvuge tugire subscribe kuri Madudu Pro TV. Saya subscribe kuri TV. Mugire subscribe kuri Madudu Pro TV. Mugire subscribe kuri Madudu TV. Mugire subscribe kuri Madudu Pro TV. Mugire subscribe kuri Madudu. Mugire subscribe kuri Madudu.tv. Murakoze cyane mwe mwariko muradukurikirana, nibaza ko mwumvise bano bana amayide yabo mwashoboye kumva ukungene batuganirije. Twagomba tubasabe kumbure bano bana mushobore kubashikira abavyeyi, mushikira abana banyu, ntimugume mubabona muhira gusa, mubafashe mubagatahe mubahe n'ukungene bashobora gukora, hanyuma mu kwicena nabo bagiriye ico bashobora kwishikanako bazoje kwishure bashobora kugenda kwishure bigurira imbombo. Murabibona, mwakoze nawe mwafashe kano kanya ko dukurikirana. N'abana benshi bari badukikuje ngaha badufashije. Reka dusabe kameramani ateratwara kamera hariya aguma dukamera, mubona abana benshi twari kumwe bariko barumviza kino kiganiro, niho muca mubona ko twari tuko turakuri. Watubone. Baba.